twari mu rugendo rw'ibikorwa bijanye n'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, inama igira 18. Musabe muzi yuko ari umuryango, iyo duhuye rero ivyo bihugu bigize umuryango turahanahana ivyiyumviro ingene ivyo bihugu vyokora, na cane cane ko ubu twavuga yuko twoteza imbere ubuhinga bugezweho kugira ngo dushobore twese kugenda ku rugero rumwe. Inama rero yatunganijwe mu gihugu ca Tunisia kandi yaritabwe n'abakuru b'ibihugu atari bakeyi, ndetse turabonera n'akaryo kuko dukora mu migwi. Bwa mbere twari dukoze ibikorwa vyo mu migwi, aho wasanga umugwi wose ushikiriza ivyiyumviro n'uwundi, tukaba rero muri rusangi twari kuraba intambamyi zishobora gutuma ivyo bihugu bidakorera hamwe, cane cane mu bijanye no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, be n'ikibazo co gushira mu bikorwa vy'iterambere abakenyezi no gwaruka. Ivyo bikorwa rero vyagenze neza, twese twashoboye kumvikana yuko tugiye gukorana kandi tukazobandanya dukorana kugira ngo umuryango utere imbere. Ariko nko ku Burundi kari akaryo ko gushikiriza ibibazo bimwe bimwe duhura navyo, cane cane yuko tubona yuko ururimi rw'igifaransa rusa n'uriko ruratituka mu Burundi kubera abanyeshure batagira ibitabo bigiramwo, ntibagira ibitabo bijya vy'amasomero biri mu mabiblioteke. Tukabona yuko rero bikwiye yuko ibihugu vyamaze gutera imbere vyofasha nk'igihugu c'u Burundi kugira dushobore kuronka amabiblioteke, ndetse tugashobora kugirana y'amabiblioteke akozwe n'ubuhinga ngurukana bumenyi nyene. Tukongera tugashikiriza yuko hariho nka vya bigo vy'ugwaruka biri mu makomine navyo nyene ntibagira amasomero aho baza barasomera ibitabo, navyo nyene tugaca tubona yuko dukeneye ibitabo kugira ngo bize bigende neza. Twaraboneyeho n'akaryo guca dushikiriza n'ikibazo dufise muri aka karere ka Afrika mu buseruko bijanye n'ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa muri ibihugu by'umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko, kubera murazi yuko twamaze kwemeza ko tuzokoresha ururimi rw'igifaransa, mugabo kabuzi ko hariho benshi batazi igifaransa n'abandi bazi igifaransa, ku buryo dukenera ibikoresho bitari bike n'abahinga mu bijanye no gusigura indimi. Ivyo vyose rero ni ibintu dutegerezwa gufashwamwo cane cane n'igihugu c'Ubufaransa coco arico novuga nti muzi w'urwo rurimi, ndetse icuba nk'umuzi w'ibihugu vyose bikoresha igifaransa muri urwo rurimi kugira ngo twese tugire umuryango umwe tuvuga twumvikana. Rero ubu turarindiriye ishirwa mu ngiro ry'ibizovamwo. Ubugira kabiri twarabonanye n'umukuru w'igihugu ca Tunisia, by'umwihariko twarabonanye kugira ngo turabire hamwe aho tugejeje umugambi wo gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu ca Tunisia n'igihugu c'u Burundi. Tukaba twasanze hasa nuko twameze nk'abahororokerwa, tukabona ko bidakomeye cane, ariko twavuyeho duciye twinagura twebwe nyene, kuko hariho nk'amasezerano yo gufashanya mu bijanye n'ubutunzi n'amahinguriro yaciye avaho asinywe. Tugaca tuvuga yuko umugwi w'abarundi n'awabatunisia mu maguru masha bazoca bahura kugira ngo batangure rero kugira turabe ahandi hose dushobora gukorana, kuko ivyo twakorana byinshi mu bihe tugezemwo. Harageze ko abanyafrika dukorana nyene, turi abanyafrika tugashira hamwe, nivyo twese tuvuga, tugaca tuvuga tumwe wese arafise icaha mugenzi wundi icaha mugenzi we, kuko ico tubona twese nuko tuvuga tuti ntivyumvikana ingene Afrika ikenye kandi ifise incabwenge, ifise n'ibikwiye vyose bishobora kuyitunga. None rero twese tuvuga yuko dutegereza kuza turakorana, nico gituma usanga n'abakuru b'ibihugu benshi twahura twaguma tuvugana ingene twaguma dukorana. Ni mwene izi nama ni vyiza kuko muca muhura n'abakuru b'ibihugu benshi, bigatuma muza muravugana ico mwokorana kandi binyarukije. Twarashoboye kandi guhura n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa. Ubwa mbere bwo igihugu c'Ubufaransa murazi ko kiri mu Burundi kuva kera tucikukira. Rero ubu nawe twari twahuye kugira turabe aho ivy'imigenderanire bigeze. Twavuga ingene Ubufaransa bariko barakora n'u Burundi, turashikiriza ivyifuzo vyacu, tubona Ubufaransa bwoje imbere, harimwo indero
mu mashure hasanzwe hariho umugambi witwa Twige Neza wasahirijwe n'igihugu cy'Ubufaransa, ariko twashoboye kumushikiriza yuko hari vyinshi bikenewe mu nyigisho mu mashure. Tubona yuko Ubufaransa bwoshobora kudufasha na cyane cyane mu bijanye na bimwe by'amasomero nariko ndavuga, hamwe n'amalaboratoire. Nta shure gisumbuye ritagira laboratoire ntirigire isomero ngo uvuge ngo rizosohora abana bisohora neza bashobora kuja guhiganwa mu bijanye n'akazi. Ico rero twarakinogangije. Hanyuma turavuga ikibazo ca kabiri kijanye n'uburimyi, kuko nk'umukuru asanzwe ari warongoye inama y'ibihugu vya Byunze Ubumwe vy'Uburaya, murumva yuko arafise uruhara rukomeye. Ivyo bihugu navyo bikaba vyaremeye kugira mu mugambi bise farme ko bofasha ibihugu vya Afrika, na cyane cyane ko twahuye n'ikiza ca Covid ndetse n'ingwano iri muri Ukraine. Rero baravuze bati ibihugu vyamaze kwitunganya neza mu bijanye n'uburimyi ko bo bifasha. Ico rero naco twarakivuze ko turavuga yuko Uburundi twebwe abene gihugu baramaze kwitunganya neza mu bijanye no kurima no korora, mugabo ko natwe ingwano iri kwa muri Ukraine cyane nico kiza ca corona catumye amareta adagira mikoro akomeye, kubera igihe twamaze tujuragirika twese. Muribuka nk'igihe wasanga ikibuga c'indege cugaye, hajya hari ibintu byinshi igihugu gihomba. Hanyuma rero aharavuga ati by'umwihariko igihugu cy'Ubufaransa kiriyemeje yuko kizofasha Uburundi muri ivyo bijanye n'uburimyi. Turasubira rero turaja no ku kibazo c'amahoro muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Murabona muca mwumva yuko nka jewe nsanzwe ari jewe ndongoye inama y'abakuru b'ibihugu y'uwo muryango, nawe akaba arongoye inama y'abakuru b'ibihugu y'ibihugu byunze ubumwe vya Buraya. Murumva yuko ari umwitwariko dufise twese, kandi ico byagenze ko neza nuko twahananye ivyiyumviro turaba ingene vyifashe. Twese turavuga tuti dutegereza gukora ibishoboka vyose amahoro agaruke. Hanyuma rero acara dukeza ibikorwa turiko turakora kugira ngo amahoro agaruke muri Kongo, na cyane cyane baranezerwa cyane ku Burundi kuva bushitse muri iyi ntara ya Kivu y'Epfo haci haba amahoro, abantu barasubiza umutima mu nda, ubu hari impore. Ivyo rero biranezera kuko bacabona yuko ingabo z'u Burundi zabaye kirumara igihe zashikayo. Hanyuma twese tukagaya tukanegura ibiriko bibera muri Kivu ya ruguru, tukavuga yuko duteza gukora ibishoboka vyose kugira ngo amahoro agaruke. Ico canejereje nuko uko tubona ibintu muri aka karere niko nawe nyene twasanze abibona, aca ariyemeza nawe nyene ko bagiye gushigikira ibihugu vyo muri aka karere ka Afrika buseruko mu mugambi wabo wo garukana amahoro muri Afrika. Twarasubiye kandi turongera turabonana n'abajejwe inama nshingamateka y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, nabo twarabonanye turahanahana ivyiyumviro, duca tugira ko turabatumira ko boza mu Burundi kugira ngo bungurane ivyiyumviro n'inama nshingamateka n'amateka vy'u Burundi, ndetse baremeye yuko bashobora no kuzokarihiriza ubwenge abahinga bari muri inama nshingamateka n'amateka kugira ngo bakore neza muri ivyo bihugu. Rero abo twahuye nk'igihugu cyane cyane ngarutse ku gihugu cy'Ubufaransa, nuko twaciye tuba tuti ntituyaga amasigara cicara. Ubwo nyene acavuga ati vuba ngira ndungike umugwi w'abahinga ucuza gukorana n'umugwi w'abarundi kugira ngo imbere ya Noel twe twahejeje kugira urupapuro rw'inzira rwishigwa mu ngiro y'ivyo twumvikanye byose, ivyo bijanye n'amashure, inyigisho mu mashure, ibijanye n'uburimyi n'ubworozi, n'ibijanye n'umutekano ngaha muri aka karere ka leta iharanira demokarasi ya Kongo. Abandi twashoboye gukorana murazi uko tubivuga, urumva umuvyeyi yongereza ku nzira. Nsanzwe ndongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika buseruko, twashoboye kugira inama ubunyene bwa vuba kugira ngo twumvikane ubutagisubira inyuma ngene uwo mugwi usubira mu bibanza wari urimwo, n'ingene duca duhuza uwo mugambi w'amahoro, iyo nzira y'amahoro twafashe. Inzira imwe yari yaciye Rwanda muri Angola kubera uwo mugwi wa M23, iyindi nayo kubera iyindi migwi ndetse n'abandi bene gihugu bo muri Kongo. Twari twaciye mu nzira tuvuga tuti ibiganiro vy'i Nairobi, ubu rero tuzoba duhuye kugira ngo tubishire mu ngiro. Ubu rero bwa vuba
vuba dutegereza guca duhurira mu gihugu ca Angola kugira ngo turabe yuko twotabara abo bene gihugu mu gihugu ca Kongo nabe baronke amahoro nk'ibindi bihugu. Kandi rero turavyizeye kuko uri kurumviriza impande zose, turumva yuko nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe nyene yamaze gufata inzira yuko uwo mugwi wa M23 utegereza gusubira aho wari uri, kandi nawe aravuga ati tuzopfuma ibyo basaba tuvyumviriza mugabo babanje gusubirayo. Nawe nyene twarose akaryo ndamubaza ico avyumvira ko nawe aravuga ati ndavyumva uko nyene uvyumva. Tuvuga rero tuti reka duhure, kandi duhuye twese twajanye mwizero kwico kibazo dushobora kugitorera umuti. Kandi murabona ko iyindi migwi kiretse imwe y'abanyamahanga batarasubira inyuma, iyindi migwi yose yarahagaritse ibikorwa byo kurwana baja mu nzira y'amahoro. Ariko gituma dufise cyizere gikomeye kugira dusigare duhanganye niyo migwi y'iterabwoba isanzwe yaratse indaro mu gihugu ca Kongo. Rero novuga nti urugendo nari ndimwo murumva ko gwavyaye n'ibindi, kandi byose bikagenda neza. Murumva ko twaje tuzanye umwimbo ukwiye, nibaza yuko twese tuzobandana dusenyera ku mugozi umwe, yaba amahoro yaba iterambere muri aka karere kacu bishobore kugenda neza. Murakoze, Imana ibahezagire.